bakunzi mwama mudukurikira mu ijambo ry'Imana mu kiganiro gihe c'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Reka dusange ijambo riri mu gitabo ca Nehemiya igice ca 2 umurongo wa 17 gushika kwa 20. Handitswe ngo maze ndababarira ntimbega ntimubonayo twabonye ingene Yerusalemu hahindutse imisaka n'amarembo yaho akaba yarahiye. Enda nimuze dusubire twubaka uruzitiro rwaho kugira ngo twoye kwama turagatwengo. Ndaheza mbigana ingene ikiganza ciza c'Imana yanje cabaye kuri jewe. Mbigana n'amajambo umwami yambwiye. Nabo baravuga ati nituve hasi twubake. Nuko bariyungunganya bashirako bakora ico gikorwa ciza. Ariko Sanibarati umuhoroni na Tobiya umwamoni w'umugurano na Geshemu umwarabu bavyumvise baradushinyagurira batubarira n'agakengerwe. Bati ivyo mukora nibiki? Mbega suko mugomba kugarariza umwami? Nanje ndabishura nti Imana yo mw Ijuru izotuma Bikunda. Nico gituma twebwe abasavyi bayo dushirako tukubaka. Ariko mweho nta mugabane nta bubasha nta n'icibutso mufise i Yerusalemu. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Mukundwa uri kurankurikira nawe muri kumwe canka uri wenyene nkundira mvugira ijambo nti Imana yo mw Ijuru izotuma Bikunda. Imana ishimwe kubw'ivyo ufise, Imana ishimwe kubwa umuryango ufise, Imana ishimwe kubwa amashure wize, ubumenyi, experience ufise, ubuhinga n'ibindi. Imana ishimwe cane. Mugabo hejuru y'ivyo vyose nkundira ndakubarire nti Imana yo mw Ijuru izotuma Bikunda. Ikiriko kirakugwanya icaco cose, ikikwereka kutabishoboye, ikikwereka ivyakunaniye, ukibarire ugisubize nkuko Nehemiya yavuze ngo Imana yo mw Ijuru. Kuko hariho utwiyita utumana twinshi, hariho abasenga amafaranga, hariho abasenga inkomezi zabo, hariho abasenga ibiti, izuba, inyenyeri, abantu, hariho abisenga biyemera. Ariko ndakubariye ngo Imana yo mw Ijuru, Imana yaremye iboneka n'ibitaboneka, Imana itaganzwa n'ivyo tubona ngaha kw'isi, Imana ibiganza vyose, iyi nizotuma Bikunda. Ureme rero uyu munsi uyigira umugenzi, uyegere muri Yesu Kristo, uyakire ugende nkuko ivuga. Ahagurutsa abamugwanya, kumbure n'abantu mubana, kumbure nabo mvukana, kumbure nabo mwakuranye, abo mwarukanye, avuga ngo wewe ibi ntavyo uzoshobora. Ndakware ngo Imana yo mw Ijuru izotuma Bikunda. Niki kigushoboza kugira ngo ubishikeko? Yo iriteguye kubikora. Hari ibintu bitatu yavuze. Aravuga ngo bobo nta mugabane afise, nta bubasha, nta n'icibutso. Umugabane, hariho umugabane turonka iyo dukijijwe, hariho umugabane duhabwa na Yesu Kristo kuko yapfuye. Icete c'umugabane cace kija mu ngiro. Iyo wakuraze akiriho, ivyo akuraze ntibikunda akiriho, ariko yapfuye bija mu ngiro. Yesu yarapfuye, ibibiruta yarazutse kugira ngo ashireko kashe yuko ivyo yavuze vyose ari ukuri, kuko yari yavuze ngo azopfa kandi azozuka. Ivyo rero ngomba ndakuremeshe, ndakwere ngo hariho umugabane ufise mubera, hariho umugabane Imana yaguhaye, hariho umugabane udahabwa abahungu gusa ahubwo uhabwa n'abakobwa, kuko twese imbere y'Imana turangana. Ikindi aravuga ngo ububasha, autorite, ububasha, hariho ububasha duhabwa n'ijambo ry'Imana. Abamwizeye yabahaye ububasha, hariho autorite, hariho ububasha twahawe, hariho ububasha duhabwa n'ijambo ry'Imana. Amaze kuzuka avuze ngo nahawe ububasha mw'isi no mw'ijuru, namwe nimugende. Ububasha twahawe nubwo yahawe mw'isi no mw'ijuru Yesu yaduhaye. Si ububasha gusa, hariho n'icibutso. Mwene data, naho utabona neza ingene ejo bizoba bimeze, nyemerera ndagufashe naje nifashe twibuke ivyo Imana yadukoreye. Ibuka ivyo yagukoreye mu ndwi iheze, ibuka ivyo yagukoreye mu kwezi guheze, ibuka ivyo yagukoreye mu myaka iheze. Ico cibutso ugihagarareko, biratuma ushirako ukubaka, ukavuga ati Imana yanshoboje ibi, nabirya ndabishobora. Imana ibahezagire. Nyemerera ndakwere ngo Imana yo mw Ijuru izotuma Bikunda. Nawe ibariraho muri kumwe, ugenda uvyatura,
uyigire umugenzi, ugendere kuco ivuga, uyubahe, uyumvire, nayo izogukorera ivyo yemeye, nawe uzovuga ngo Imana yo mu ijuru yatumye bikunda. Murakoze kudutega yombi. Imana ibahezagire itume bikunda mu izina rya Yesu Kristo. Amen.